mu gisirikare si mu gasho si mu mpimba ikintu cyose uragikora siri reglement militaire kubera yuko umusirikare arangwa na discipline d'abord mahoro harimo kuvyibuha harimo vyose harimo gukora imigambi umunezero vyose ya hageze urugamba naho ufata umuheto kuko uba waravyize komaze iminsi numva zantwari zisemerera atamahoro umutekano birambe bisasagare mu gihugu cyacu ngahimbagwa iyo nibutse ko ndi umwana w'igihugu yamfura y'u Burundi gwa gasore yararivumereye ati mihimbiri ibisumu n'abambuzi ntibazoroherwa mereka iyoro ndadaye ararivumera ati sinzi ndi y'ubwoko canke intara oya habanamba abana b'igihugu tukishima kuba. Bonjour mesdames, messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru chama kibaza nashamvuga muri industry of Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tuze tukingurikira Imana hama dusura tukingura mu bakunzi ba Bujahit TV. Cenge wabandi ukunze kuvuga ati bakunzi ba Bude. Right now turi kumwe na Soldier Boy niko nomwita. Turamenye tuzi yuko arabaririmbyi bo mu mahanga bitwa Soldier Boy. Right now turafise Soldier Boy umurundi. Novuga ni ngabo y'igihugu kandi agasanzwe aririmba. Ari muri entertainment, arakunda umuziki ndundi. Arakunda umuziki w'abarundi kandi aririmba kandi abituramo neza. Umusoda aririmba amaze gura nawe reka tumuvugishe ko muraza kunya byinshi kuri we bimeze gute meze fresh bro birazane ndashimye uhoraho kabisa enfin birakabona ko avuze neza atavuze nk'umusirikare ashaka kugira ubwo atinya wapi kabisa nuzobatinye kuko nabana beza cyane gose sometimes n'abantu batamenyerwa ntitumenyerwa muri make ariko turabana beza tu ndabishingira intahe twanka gusa akajagari ariko bimeze neza cyane bimeze bo kabisa turashimira Uwiteka. Soldier Boy ushobora kwimvira ati mbega Soldier Boy muri Plaza Bujahit TV bigeze gute? Ni Soldier Boy araririmba afite inzirimbo ziwe kandi abitwaramo neza sibyo nga Soldier? Yes sir. Ni Soldier Boy kumbure tutarajya kure umuntu kumbure ashobora kumwibutsa YouTube channel yawe kuntu yitwa right now nuvuga yuko urakoresha iri ku indirimbo zawe kumbure umuntu yabasha gukurikirana indirimbo zawe azumvirize kandi agira icyasize muri commentaire. Okay, so ukeneye kuzikurikirana wandika Sairo Fighterman indirimbo zanje zose ucuhita uzironka byihuse cyane gose andika ko Sairo Fighterman kuri YouTube channel ubona indirimbo yiwe cyangwa indirimbo ziwe ubwirisiga commentaire kandi ugira na subscribe sibyo naga bro uko no kuri kabisa nta nakimubeshemo yes ni indirimbo rero kigiye kuduha turabona yuko imeze neza cyane sivyo kuma sanamu twumbure turavye kuntu byo bimeze biboneka yuko ari indirimbo zimeze neza cyane izo sohoka ryari clip video izo sohoka ryari clip video sinzi iyo wambajije kubera yuko shashi ugira usohore ugwa byinshi okay iyi ngire nsohore y'urukundo no kuvuga yuko ubu nyene video ntiraja ahabona ariko audio yoyo yamaze gushika ku rubuga rwanje rwa YouTube yitwa gute indirimbo yitwa ati gumana nanje yes gumana nanje wibaza ko yaririmbe nde yo bari true story byo bwa buzima bavuga ati umuririmba aririmba ibyamubaye ko bya vrega bro so nibaza yuko umuntu aririmba bimuba mu mutima uko nukuri ivyo naririmbye nivyamvuye ku mutima ishobora kuba ari true story yes ni vy'urukundo bihagira ubatse no ntabwo nubatse ndacari célibataire ariko tu ndi mu rukundo yes ubuzima bw'ubusilibateri urabona ko ari bugenda fresh bo jembo na kabisa ntaco bubaye kiretse yuko umuntu hagera hatera ikirenge aho abadukurira nabo baba baragishikanye bikaba ngombwa ko umuntu agira changement y'ubwo buzima akabuvamo Yes novuga yuko bivana n'ukuntu umuntu ababaye ubwo buzima mu mbwa mu nyuma akabivamo sivyo none cyane gose changement novuga bivanye no baba bari kumwe ariko nizere ko bizogenda neza Soldier Boy bo ndizeye yuko uhoraho ari hafi yanje kandi bizogenda neza vuba ego kuri ngabo y'igihugu kandi ugasubira kandi ukaririmba urabona ko uri kwivyo bintu kuri bijana kweli ko tuzi yuko kuba umusirikare w'igihugu kenshi buri ma mission kagenda kugaruka so atuga mu gucungira umutekano w'abanyagihugu bigenda gute na vya music ko turazi ko na music nayo nyerekereye umwanya munini mbo mu bisanzwe ico novuga muri uno mwanya impamvu ivyo ndiko ndabikora nuko vyose ndabikora siri reglement militaire no kuvuga yuko je kuri jewe ico umutima ukunze ngo isogo zisumba inyama ariko nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga yuko ingabirano yawe
ico wowe uri cose ushatse kugira itera imbere nicobuza yuko iyo ngabirano uyikuza ije ahantu hashimishije sivyo muri make no kuvuga yuko ico nshatse kuvuga mu gisirikare si mu gasho si mu mpimba ikintu cyose uragikora siri reglement militaire kubera yuko umusirikare arangwa na discipline d'abord no kuvuga rero ico gihiyu ibintu byose ubicishije mu nzira nziza baragufasha ugashobora kudevelopa talent zawe zo tumazi guteza imbere cyane Ntabwo wa mwanya wo gutegura muziki yawe mbo umwanya barawumpa na cyane cyane yuko muri uno mwanya mu gihugu cyacu cy'u Burundi turi mu mahoro no kuvuga nimba turi mu mahoro rero ibikorwa byo mu mahoro murabizi n'ibikorwa byo mu ntambara murabizi ya ibikorwa byo mu mahoro bari biri muri munezero mwinshi cyane kandi biba mu mahoro nyene cyane gose urumva amahoro nyene atarimo no kuvyibuha amahoro harimo kuvyibuha harimo byose harimo gukora imigambi umunezero byose ya hageze urugamba naho ufata umuheto kuko uba waravyize ya cyane gose na cyane cyane ko ari ryo bangana arahiriye cyane gose kuko ni igihugu cyawe ukarahira kutazokugira ugihemukira na rimwe sibyo none uko no kuruvuze kudateye amazi cyane gose yes none kumbure jeshe sako badati mbega kuri ingabo y'igihugu ko turuzi ko mu ngabo z'igihugu harimo amagrade ruvuga amapeti bivana n'ukuntu aho buri umva si bose bangana bivanye n'ukuntu experience bivanye n'amashure bivanye n'ibyo umaze kubona kuri terrain byose bivana none wewe bimeze gute ufise peti yawe mu gisirikare mu bisanzwe sinajenga hanye nk'umuvugizi w'igisirikare ngo mvuge ivya gisirikare ariko tu no kuvuga akuzuye ntikamurikwa sivyo kandi cero uravuga ati kirera ikirabura ukavuga ati kirirabura mu bisanzwe mu gisirikare cy'u Burundi jewe nta peteri to yanzi nzi yuko umusirikare wese kujya wamubona bashajije baberewe ivyabo ni kujya nyene duhuriye ku kintu kimwe gusa cyo kugwanira igihugu cyacu cyatwibarutse no kuvuga gucungera umutekano wa mwebwe abasivile abene gihugu muri make ya no kuvuga yuko jewe ipete giwanje niryo wifuza kumenya jewe ndi sereja mu ngabo z'u Burundi nk'abantu umusuzo officier ya umusuzo officier bisigura yuko wagiye mu bya gisirikare ufise amashure 11 ego ariko bigenda neza cyane nukuri nta hantu na hamwe bigenda nabi mu gisirikare kiretse bivuye kuri wewe cyane gose yes bivanye kuri wewe uri umusirikare kumbure wawe wishite kwitwara nabi bivanye nuko ushaka kwitwara nkuko igihugu kidashaka ya icambere nakubwiye yuko bakunda umuntu afise discipline uzanya akajagari ukaba umu indiscipline ubwo nyene urumva biba bikurangiranye muri make sivyo no kuvuga bakunda umuntu uri ku murongo ukora ivyo bifuza muri make cyane gose tuzi kuri vya music bega abaririmbyi bandi bo muri camp gute bimeze gute ucase kumbaza abaririmbyi bandi urahura nabo uramaze gura n'abandi baririmbyi ko twumva yuko uri mu gisirikare swatsima muri makambi muri ma mission uraronka wamanye kubona n'abandi baririmbyi bagenza okay ndibaza yuko negeze kukubwira yuko atari mu mpimba no kuvuga yuko umwanya uraboneka iyo bibaye ngombwa abaririmbyi bandi so sindatangura gukora amakorabo nabo ariko bimwe hari abo dushobora gutegurana ama concert tugakorana ama concert kandi bikagenda neza umuntu mbere yo kuduza rya darapo ry'umuziki indundi uramaze gukorana concert n'abandi baririmbyi ya ndamaze gukorana concert n'abaririmbyi batari bake no kuvuga muri make ni beshi cyane ego kumbura ashobora kuduha kumbere tumenye abaririmbyi maze kuvugana nabo umaze gukorana nabo mu byerekeye ama concert guteramisha abantu okay abaririmbyi maze gukorana nabo narakoranye concert yari komeye cyane gose yitwa Peace Concert hari le 31 décembre l'année passée ya 2019 yabereye mu gisagara cya Kayanza kuri Hotel Kamotele ni kuvuga nari kumwe n'umuririmbyi B-Face on the floor umwana w'imatongo ama Yuda uchumuona Irbo yeah so ikindi utaruzi nuko naje ndi umunyamatongo ya nibigeze kwimbaza yes sir twese turabanyamatongo nubizi ko turabakoze imana no kuvuga imigani myinshi ya twarakoranye concert y'amavuta mu Kayanza nari kumwe n'abandi baririmbyi ba Arnovici mbo n'abakomedi batandukanye umuririmbyi azwi mu gisagara cya Kayanza ndetse no mu Burundi yitwa Linoji Hakijizo n'abandi beshi batandukanye twari twegeraniye hamwe kabisa turakora ikintu cy'umuti yabaye concert ngira ya mbere muzimaze gukorerwa mu Kayanza zose
turetse aba Big Face nta yindi concert aho wigeze ukora n'abandi baririmbyi muri entertainment? Okay, hari iyo mperuka gukora muri uku kwezi k'umunani nashoboye gukorana n'umuririmbyi MB Data Boy. Ya twarashoboye gukorana concert ya aho bita Imakamba mu Mabanda. Mbo ibururi kandi narongeye ndakorana na Arnovici Tiger Blues hama n'abandi benshi batandukanye bari baje kudufasha nk'umugwi bita Young Famous wo mu ntara ya Bururi. Ya twarashoboye gukorana ibikorwa bitari bike. Ego abo nibo baririmbye tumaze gukorana kandi n'abandi ndibaza yuko vuba dushobora gukorana ibikorwa byiza cyane gose. Ya ariko nizere bose mumaze gukorana urabona ko bakwakira neza naho mufise akazi gatandukanye nuvuga ko bibere bisanzwe ariko urabona ko bakwakira neza. Bo mu bisanzwe je kabisa novuga yuko abaririmbyi tumaze gukorana twavyifashemo neza baranyakiriye neza nk'umuvukanyi mu kumfasha guteza imbere talent yanje kuko nimba no munsi shoboye gushika ngaha kuri TV ya Bujahit nuko ntatanguye kuunya sivyo rero kugira nshike ngaha hari abaririmbyi bagiye baramfasha muri binabiriya barancira inzira tibigenda kunuku abo nkabano bashimira cyane gose harimo abo tumaze gukorana ya Yes, nurumva yuko ni Soldier bagerageza kudusigurira bivanye na experience ama yariko araronka novuga muri game nivyo kugura vyo kema concert abahura n'abandi baririmbyi benshi batandukanye urashaka kwibaza yuko iyo ari umusirikare asanzwe akorera novuga igihugu kandi akaducungira twese umutekano twese turimo muri rusange novuga twese novuga abanyagihugu bo mu Burundi ukimva ati mbega umwanya wo kuririmba azokura he umwanya wo kuririmba bigenda gute be biramworohera arakubwira yuko byose bikunda ntafunzwe si mu mimba byose biva gusa yuko akoresha discipline y'igisirikare hama by'umuziki navyo nyene akabiha umwanya wabyo sivyo none gose uravuze ukuri kabisa kubyerekeye collabo nta zindi ndi collabo zihari zo korana n'abandi mbo collabo vuba ndiko ndazitegura ariko daboro nashatse jewe manze mpaguruke nereke no kuvuga abafanzi banje ya ko nshoboye ico nshoboye muri jewe ico nshoboye kuri talent yanje apana bimwe byo ku muntu wa muntu ya imisoje bwo nawe urafise umuntu agufasha urafise management so natanguye ata management ifise ariko vuba Imana iheruka kuntera iteka narashoboye kuronka ushobora kunsupportinga muri music yanje haba uburyo bwo muri studio cyaye gukora ama clip video aya Umva ngireshire ahabona kumbure n'ibindi bizoba bitandukanye nko gutegura ama concert ariho kabisa ahari kabisa ariko binkorera neza ndashima nta kirahinduka kabisa ego sinzi yuko ari washatse kumbaza je ne sais pas kubure uhari nyene arahari kandi urahura nyene kuko ravyiza kuko uramufasha ko ni atera imbere nawe nyene uzabushikiriwe kuko ni washiramo amafaranga menshi nawe nyene kumbure ni umunsi yatera imbere uzobona yuko byo watanze utigeze uhomba sivyo no cyane gose mugabo rero Soldier Boy yogenda uko nyene atadukoreye mu gahogo none sivyo no dushaka kumva umusirikare ko naririmba okay ico sikibazo na cyane yuko arico catumye shika ngaha anye gusa sinzi wewe muri make wantangaje cyane gose ukuntu wagiye urambaza sinzi ivyo ukunda sinzi kubera je ndarenze kuri style zose hip hop isho no I like R&B yeah akapela iyo ndirimbo yawe nshasha iri kuri YouTube okay akapela iyo ndirimbo yanje shasha iri kuri YouTube oh I swear I love you so much yes ni too much urukundo mpani mboneka rimwe yes ni so much ubikora neza ukanyemeza ukabikora mu mutuzo nkarengegwa urukundo rwawe ni mboneka rimwe eka nta numwe no kugereranya nyemerera unkunde kuko ngukunda uruwanje nkunda akira umutima wanje ndawuguhaye oh my sweet banana yeah reka nshimira Imana yakumpaye urumwigeme atandukanye n'abandi ivyo ukora byose ubifisemo uburambe nta kuzezeta uri ncabwenge ogumana nanje ntunje kure ogumana nanje oh my sweet lover gumana nanje ogumana nanje ntunje kure ogumana nanje ya ndagenda ngaruka urukundo rugaruka
Yes, nawe ndabona asa nkawe, oh my sweet bambamba. Yes, Sairo Soja Boy. Umaze iminsi numva za ntwari zisemerera, yeah. Atamahoro umutekano birambe bisasagare mu gihugu cyacu, ngahimbagwa iyo nibutse ko ndi umwana w'igihugu. Yamfura y'Uburundi gwa gasore yararivumereye, ati mihimbiri ibisumu n'abambuzi ntibazoroherwa, mereka iyoro ndadaye ararivumera, ati sinzindi y'ubwoko canke intara oya habanamba. Abana b'igihugu tukishima kuba dufise intwari kandi zizokwamaho, tugatereza mwijwi dusemerera tuvuga duti Uburundi ni gwacu tuzobukorera, Uburundi ni gwacu tuzobukorera, Uburundi ni gwacu tuzobugwa inyuma ya. Yes, Uburundi ni gwacu tuzobukorera, Uburundi ni gwacu tuzobukorera, Uburundi ni gwacu tuzobugwa inyuma ya. Kuva na kera igihugu cyacu camyari igihugu gifise abagabo, abagabo bijunja n'ijambo, abagabo atari utugabo, dufise intwari duhoza ku mutima, oyiguze umwami mwezi igisabo, uwo nawe se uwundi bamwita bihome. Yes, nkeneye kuba intwari nka sogokuru, nkeneye kuba intwari nka mwezi igisabo, nkeneye kuba intwari nka ntare rugamba, nkeneye kuba intwari nka Nelson Mande, nkeneye kuba intwari nka Kwame Nkrumah, nkeneye kuba intwari nka Colonel Gaddafi, nkeneye kuzokwama ndi intwari. My sweet bam bam bam. Yaga bro, urazi kuririmba maniga. Asante sana bro, ndagushimiye cyane gose bro. Gumana nanje. Yeah, gumana nanje ntunje kure, gumana akanagumanye gumana nanje. Gumana nanje ntunje kure, oh my sweet love. Gumana nanje. Kuma ikibasumba yeah, urukundo rwanje. Ni gumana nanje, gumana natwe, gumana na Soja Boy, gumana na Bujahit TV, seti bro. Yeah. Kumbure niki kubwira abafanzi bawe, kumbure n'abakunzi ba Bujahit TV right now. So abakunzi ba Bujahit TV icyambere kimwe no basaba yuko boguma baduza ibendera ryayo, ikabandanya ishinga imizi, ikarenza intambwe iri kuno munsi, kuko iri kirafasha cyane gose abaririmbyi ndakunda kuyikurikirana cyane. Abafanzi nabo no bashimira cyane gose ku bantu basanzwe bakunda gukurikirana ibikorwa byanje, kubamba hafi iyo nteguye ama concert bakanyitaba kubwishi, nabo nk'abantu vuga ati Imana ibahezagire. Hama nkaba nari mfise nakandi kajambo nanifuza gusaba inzego zitwara igihugu cyacu, muri make ndavuga gouvernement ihari uno munsi, leta mvyeyi, yuko yodufasha cyane gose twebwe abaririmbyi turahura n'intambamyi zitandukanye. Sinoreka kubavugira ngo nuko jewe noba nkuru uwo mwuga kandi ndi n'umusirikare, ariko ndazi intambamyi tugenda duhura nazo, ya kutuvuza ugasanga umenga umuririmbyi w'umurundi kumuvuza ukamenga ni kugahato. Oro n'ikintu abanyagihugu mwese muri ko murankurikirana mwategerezwa kumenya, mugafasha abana banyu b'u Burundi, kuko baje banyamahanga mwirirwa murafasha, nta kintu na kimwe bariko barinjiriza Burundi, nta nikori muzoja kubatoza kugira binjiri bariho ikori igihugu cyacu gitera imbere. So nkasaba banyakubahwa bariko baradukurikirana kuri runo rubuga, bariko barakurikirana kino kiganiro, yuko ari ibintu biteye isoni kubona umuririmbyi yigora umwana w'umurundi kugira ateze imbere ingabirano yiwe, agashika muri studio akariha uburyo bwinshi butandukanye, ariko kacugenda muri bwa studio naciye ngaha mu Kamenge, ngenda ndabona n'ahandi hose nazungurutse mu gisagara, ugasanga indirimbo y'umuririmbyi iri kugurishwa amafaranga 200, 500. Tuzotera imbere gute? Tuzoshika kuco twifuza gute? Leta n'ukuri n'umuvyeyi wa twese, abanyumva ndabasavye nshimitse cyane gose yuko umuririmbyi w'umurundi bomuha agaciro ahari hose, vy'ukuri natwe tukabona umusaruro ukwiye turiko turakura muri ingabirano yacu. Kanatsinda yuko umuririmbyi n'umuntu akomeye, nibaze yuko aho hantu atamuntu n'umwe yo biharira, kubera yuko muradukoresha muri ibi na biriya mu bintu byinshi bitandukanye. No kuvuga yuko igihugu cyacu tukeneye kucambika
nukuvuga ishusho nziza mu makungu, ariko mu gihe tutarashigikirwa bikwiriye bihagije ntano na hamwe tuzigera dushika, kandi na cya gihugu cacu ya image nziza coronse ntizoba ikibonetse biciye mu muziki. Nayo mpamvu usaba abadutwara yuko vy'ukuri umuririmbyi w'umurundi ico kibazo batogifata minenegwe, bogifata neza kabisa kikaba mu minwe nk'ibindi bibazo usanga bagenda barakemura. Leta mvyeyi kabisa idufashe umuririmbyi w'umurundi baduteze imbere kabisa. Je ku mutima mfise agahinda kenshi kubona dukora ariko tudatera imbere biri quickly nkuko twifuza, dukoresha umutahe munini ariko umusaruro ukaba muke. Muri make no kuvuga meshi siko kuyamara. Abariko baradukurikirana bose barafise ico bashobora gukora kugira igihugu cacu gitera imbere. Abaririmbyi b'u Burundi, abakina komedi, bose twese tugahagurukira rimwe bari muri entertainment, tugashobora gukora n'inguvu kugira igihugu cacu gitera imbere. Vyibuze basi dushobore kuguruza kampuni nimwe mu gihugu, tukavuga ati kijya n'igikorwa c'umuririmbyi Sayiro Soja Boy canke Big Fizo canke Stati B eka n'abandi baririmbyi bose bariko barakora amazina, tukavuga ati kijya n'igikorwa gikomeye kiriko kirafasha igihugu, kiriko kirafasha abana b'igihugu kugira igihugu cacu gitera imbere. None tuzogiteza imbere gute? Umuntu agikora konseri abantu bakaza binjira ku mafaranga 1000 canke 500, indirimbo z'abaririmbyi zikigurishwa ku buntu, birateye isoni cyane gose. Nayo mpamvu usaba yuko leta twebwe abaririmbyi twese hamwe yo dufata mu mugongo ibikorwa vyacu bakabiha agaciro, sivyo? Bakabiha agaciro urenze ku mategeko, amategeko akamukurikirana, ariko ntihagira abantu baguma bonona ibikorwa vy'umuririmbyi canke bamutesha agaciro, sivyo? Kugira ante natwe ya migambi myiza dufise ku gihugu cacu dushobore kuyishikako. Nukuri ndasavye nshimitse kandi leta mvyeyi n'abandi bose bashobora kudufasha, amakampuni yose ari mu gihugu cacu, amabanke n'ayandi masosiyete yose ateye imbere yuguruke mu mutwe, babone yuko umuririmbyi w'umurundi ari kintu gikomeye. Muri burya buryo bahora bashira muri binabiriya, natwe badufashe hama natwe dushobore no kubakorera ibikorwa byabo neza cyane gose. This is Sayiro Soja Boy. Urakoze cyane Soja Boy. Urakoze cyane gose nawe. Ndabashimiye vyimva mutima, Imana ibahezagire kandi komeze kubateza imbere muri vyose. Yes, je novuga Ja Blaze, novuga turosi miheza from Soulja Boy, novuga akaragereza kudusigura neza. Novuga yuko wewe ukunda igihugu, wewe ufise amafaranga nkuko twama tubivuga, gerageza ushira amafaranga mu muziki, gerageza ushira amafaranga muri umuririmbyi, ubona ko afise ingabirano azo guteza imbere, kuko niyatera imbere akaronka vya amafaranga na uzotera imbere, kuko nuzobukura atangira amafaranga ubusa. Yavuze wati jewe ndafusaba kuri wese wewe afise ice yofasha kuvyerekeye umuziki ndudutera imbere, agera gikore kubera umuziki wacu utera imbere kandi abaririmbyi bacu bagira agaciro, sivyo nega bro? Yes bro. Yes, tuzosubira rero inshallah emerikuzi kumwe na Benny byanze kamera Fiston hari inyuma ko bikora ko viskoramo neza, nibogirira subscribe. Bye.